Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Yes, mwamaze kuvyumva ni kuri Iwacu Top TV turi mu kiganiro c'inkino aho tuje tubabwira amakuru avuga mu bijanye n'inkino hirya no hino ku isi. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya 10 kwezi n'ikigarama umwaka wa 2021 ntangure ndabifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel kuba wemera no kuvuga abakristo bemera ivuka ry'umukiza Yesu Kristo. Ndabifuriza n'umwaka mushasha wa 2021 twimirije gutangura mu minsi iri imbere. Jewe rero nkaba ndi Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro ndi kumwe na mugenzi wanje Bizimana Twayibu twebwe kugira ngo dufashanye kugira ngo dushobore kwashikiriza iki kiganiro c'inkino. Yes, ni kiganiro c'inkino rero Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV. Ndakubwire ko utarakora subscribe kugira ngo uyikore uzohora uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu, utibagira kugira comment, ama shares hamwe n'ama likes kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane, dutera imbere namwe mutera imbere, vyose bibandanye bikorwa muri bwa bumwe muri gwa rukundo. Yes, uyu munsi rero nta makuru ahari menshi mu Burundi, turaja kuvuga mu Burundi turaja kuvuga amakuru makeya ahari. Turabe amakuru avugwa muri Afrika mu bihugu duhana imbibe, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya n'ahandi. Turaja kuhava rero dusimbiye ku mugabane wa Buraya nakine cyako kiravugwa n'inkino za UEFA Champions League zari zabandanije ku munsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu. Ku munsi wa kane yari Europa League. Turaja kuhava ngaho turabira hamwe n'amakuru avugwa mu y'amashampiyona atanu akomakomeye mu Bufaransa, mu Budagi, mu Butaliyano, muri Espagne hamwe no mu Bwongereza. Reka nosubire ndabahe ikaze mpamagare aba sportif mwese muri rusangi, abafise aho bahuriye na sport, abakoca b'imigwi, abarorerezi, abakinyi mwese mwese muri discipline yiwe, aba basketteur, aba volleyeur, aba athlete, eka umwe wese icakunda ndamuhamagariye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo tubandanye dutererana ivyiyumviro tumenye ibi nabiriya mu bijanye n'inkino. Reka rero mukanya dutangure tubanze tumira amateka toyi. Yes, nkuko nabibabwiye rero reka mbanze ndamutse abakunzi bamwe b'inkino, ndamubona bamwita n'inganza Mercedes Kimamatazira Madudu ahe ku Rusumo. Ndamubwire nti karibu mu kiganiro c'inkino, ndamubwire Shadrack Martial hariya ku Masangano, ndamubwire nti karibu mu kiganiro. Ticha Jando hariya mu Giteranye, ndamubwire nti karibu muri kino kiganiro. Claude Carlos nawe nyine ndamuhikaze muri kino kiganiro. Mark hariya mu Bwiza kujya gatatu, ndamubwire nti karibu mu kiganiro. Bamwita Ngabo nziza nawe nyine hariya i Bujumbura, ndamubwire nti karibu muri kino kiganiro. Nabandi beshi cyane beshi gose, Habimana Adolphe Docteur hariya mu Gasore nawe ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro n'umufana wa Arsenal, nabandi beshi cyane batandukanye. Suleiman ngaho kuri centre Imuyinga n'umufana wa Chelsea, ndabwiye nti niyambire tikaribu mu kiganiro. Bamwita coach Jibril nawe ndabwiye nti karibu mu kiganiro n'umufana wa Manchester United. Coach Arusha nawe ndabwiye nti karibu muri kino kiganiro, mwese murahawe ikaze. Reka rero tudatevye duhere ngaha mu Burundi cyo nababwira nuko Championnat National Premier League mu cicaro ca mbere phase ale yaraheze, inkino umunsi wa 15 barawukinye, bisigura yuko barindiriye inkino za retour no muri deuxième division canke mu cicaro ca kabiri, naho nyene baramaze phase ale bakabandiye retour. Ngaha rero muri FFB basohoye itangazo bamenyesha aho inkino zizotangurira. Ndikuvuga ngo inkino zo gusubiza canke inkino za retour mu cicaro ca mbere ni tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022, mu gihe inkino zo gusubiriza mu cicaro ca kabiri muri Ligue B cyangwa mu cicaro ca kabiri
yari kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Ikindi twababwira nuko nyene muri ryo tangazo bavuze yuko kuva itariki zitatu gushika itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 no kuvuga bazotangura itariki zitatu bageze itariki 31 z'ukwezi nyene kwa mbere 2022 igihe cy'isaha 3 z'ijoro niho igura nigurisha y'abakinyi rizoba no kuvuga intervalle ya ro 3 na ro 31 à minuit niho cyo kwita nka mercato yo mu Burundi kizoba imigwi irondera abakinyi isinyisha abakinyi. Ikindi bavuga yuko imigwi ifite ama academy ishobora kuduza abakinyi batanu bakaduga muri equipe nkuru. Ikindi naco nuko equipe yose itegezwa kuba ifise abakinyi batarenga 30 au maximum abakinyi batarenga 30 mu mugwi wari wo wose ukina mu cicaro ca mbere. Niko ndabibona niko iri tangazo ribivuga. Akaba ari yo makuru yo dufise ngaha mu Burundi ubijanye n'inkino. Ayandi makuru tuzabashikiza ku munsi wa mbere kuko niyo makuru dufise yonyene mu bijanye n'inkino mu Burundi. Yes, inyuma rero yo kuva ngaha mu Burundi reka turabira hamwe n'amakuru avugwa muri Afrika. Reka duhere ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda turabe muri championnat yaho bazokina umunsi w'umunani. Uyu munsi barakina uno munsi ku munsi wa gatanu. Equipe yitwa Etoile de l'Est izagukina na Rutsiro igihe cy'isaha 9. Musanze ikina na Police igihe cy'isaha 9. Equipe ya Apel FC izokinejo n'urukino rw'umunsi wa gatatu urukino rw'ikirarane. Apel izogenda kuramutsa Etincelle ejo igihe cy'isaha 9 ejo ku munsi wa gatandatu. Ejo kandi bazobananya umunsi w'umunani equipe ya Rayon Sport izokwakira Gorilla igihe cy'isaha 9. Gicumbi yakire Marine igihe cy'isaha 9. Espoir yakire Mukura Victory Sport igihe cy'isaha 9. Kiyovu Sport yakire Gasogi United igihe ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 6:30. Ku munsi w'Imana nyene equipe ya APR FC izokwakira Bugesera FC igihe cy'isaha 9. Etincelle yakire AS do Kigali igihe cy'isaha 9. Akaba ari izo nkino zizoba ku munsi w'umunani ariko ndabutse ko APR yoyo izokina urukino rw'umunsi wa gatatu kino gukirarane aho izoba iramutse yakira equipe ya Etincelle. Ego akaba ari uko gushika ubu rero equipe ya Kiyovu Sport yo ya mbere ifise amanota 16. AS do Kigali ni ya kabiri ifise 15. Gasogi United ni ya gatatu ifise 11. Rayon Sports ni ya kane ifise 11 nayo nyene. Musanze ni ya gatanu ifise 11. Police ni ya gatandatu ifise 10. Espoir ni 7 ifise amanota 10. APL ni y'umunani ifise amanota 9 ariko maze gukina inkino zitatu. Bugesera FC ni 9 ifise amanota 8. Gicumbi ifise amanota 10. Mukura Victory Sport ni 10 ifise amanota 6. Marine ni ya 12 ifise amanota 6. Bugesera FC ni 9 ifise amanota 13 ni Etoile de l'Est ifise 6. Rutsiro FC ni ya 14 ifise 3. Gorilla ni ya 15 nyanya ifise 3. Gushika ubu Etincelle ni ya 16 ifise amanota 2 yonyene mu nkino zitandatu imaze gukina mu gihe izindi zose zimaze gukina inkino indwi. Yes, reka rero tuve mu gihugu cy'u Rwanda turabe no mu gihugu ca Tanzania mu iganwa ryaho gitwa Vodacom Premier League. Ejo equipe ya Simba Sports Club wekundu wa Musimbazi izokina na Young Africans kama wikigo iyo ni bato kwatari Simba Sports Club vs Young Africans nejo igihe cy'isaha 10. ya hamuriro zokwaka Mutibwa Sugar izokwakira Biashara United ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9. Azam Football Club izokwakira Kagera Sugar igihe cy'isaha 12. Izo nkino zihari zonyene gushika ubu rero
Ekipe ya Young African ifise 19 niyo ya mbere, Simba Sports Club 17 ni ya kabiri, Mbeya City ya gatatu 18, Police Morogoro ni ya kane 18, Dodoma Jiji ni ya gatanu 12, Coastal Union ni ya gatandatu 11, Azam Football Club ni indwi ifise amanota 10, Namungo ni 8 ifise amanota 9, KMC ni 9 ifise amanota 9 nyene, Luvu Shooting ni 10 ifise amanota 9, Biashara United ni ya 11 ifise amanota 8, Kagera Sugar ya 12 ifise amanota nayo nyene 8, 13 ni Prisons ifise amanota 8, Mbeya Kwanza ni ya 14 ifise amanota 7, Geita Gold ni ya 15 ifise amanota 5, Mutibwa Sugar ni ya 15 gushika niyo ya nyuma ifitiye amanota 2 yonyene. Mu gihugu ca Kenya muri Kenya Premier League, ligi kuu ya Kenya, Vihinga Bullets bari bakinye ejo bari bakinye. Vihinga Bullets yatsinzwe na Gor Mahia iwayo 3-0. AFC Leopards itsinda Postal Rangers 1-0. Bandari Football Club inganya na KCB ubusa ku bundi. Nzoia Sugar ikinya na Kariobangi Sharks uyu munsi bazokina ejo. Matara United izokina na Matara United Football Club izokina na Kariobangi City Stars, Nairobi City Stars ejo. Wazito FC ikina na Police ejo nyene. Ku munsi w'Imana Vihiga Bullets izokina na AFC Leopards, Tusker Football Club izokina na Sofapaka, KCB ikine na Ulinzi Stars. Ku munsi w'Imana Gor Mahia izokina na Bandari Football Club igicisa 8 nyene ku munsi w'Imana. Bitcoin United ikina na Kakamega Homeboys, Postal Rangers ikina na FC Talanta, Nairobi City Stars rukino ruzoba ku munsi wa gatanu igerekezo rya 17 gushikura. Ekipe ya Gor Mahia niyo ya mbere 17, Kakamega Homeboys 17 nayo nyene ni ya kabiri ziranganya. Kariobangi ni ya gatatu 16, KCB 15 ni ya kane, FC Talanta ni ya gatanu 15, Nairobi City ni ya gatandatu 18, Bandari Football Club ni ya ndwi 18, indwi ni Sofapaka 13, Ulinzi Stars ni 9 12, Postal Rangers ni 10 nyene. Bitcoin United ya 11 12 ni Police ifise indwi. Bitcoin United ni ya 10 nako 13 ni AFC Leopards ifise amanota 7, Matara United ifise amanota 14, Tusker Football Club ni ya 15 ifise amanota 6, Wazito FC 16 ifise amanota 5, Nzoia Sugar ya 17 ifise amanota 3 gushika ubu. Ekipe yitwa Vihinga Bullets ifise inota rimwe niyo ya nyuma ya 18. Akaba ariko twababwira ngaha muri Afrika. Reka tuce tuhava tubambutse amazi manini inyanja za Mediterane tubashikane ku mugabane wa Buraya, turabira hamwe amakuru yari karavugwa muri ryahiganwa ry'abagabo bagita UEFA Champions League. Ce sont les meilleures équipes, ce sont les meilleurs joueurs. Reka tuce turaba ingene byari byifashe bakina ku munsi wa kabiri no munsi wa gatatu. Yes, reka turabira hamwe muri Ligue des Champions canke se UEFA Champions League bariko barakina ku munsi wa kabiri munsi wa gatatu. Ku munsi wa kabiri ekipe ya Red Bull Leipzig yo mu Budagi yatsinze Manchester City yo mu Bwongereza ibisindo 2-1. Paris Saint-Germain itsinda 4-1 cha FC Bruges. Ajax itsinda 4-2 bya Sporting Lisbon. FC Porto itsindwa na Atletico de Madrid 3-1. Real de Madrid ku munsi wa gatatu yatsinze Inter de Milan 2-0. Mira AC itsindwa na Liverpool 2-1. Shakhtar Donetsk inganya na Sheriff 1-0. Dortmund itsinda Besiktas ibitsindo 5-0 mu gihe Besiktas bayibezwe n'ikarata itukura. Urundi rukino rwabonetsemo ikarata itukura n'urukino rwa Inter de Milan na Real de Madrid. Ku munsi wa gatatu ekipe ya Zenit yanganije na Chelsea FC mu Bwongereza 3-2. Juventus itsinda Marmo 1-0 bituma Juventus ikiba ya mbere mu tsinda ryabo. Benfica de Lisbonne yatsinze 2-0 bwa Dynamo Kiev. Wolfsburg itsindwa na Lille ibitsindo 3-1.
Red Bull Salzburg yo muri Autriche itsinda kimwe gusa cha Sevilla. Sevilla beretswe ikarata itukura. Manchester United inganya na Young Boys kimwe ku kindi. Bayern itsinda Barcelona 3-0. Atalanta itsindwa na Villarreal 3-2. Siko rero vyagenze no kuvuga ngo muri groupe A equipe ya Manchester City yarangije ari ya mbere ifise 12. Paris Saint-Germain ibi ya kabiri ifise 11. Red Bull Leipzig yo mu Budagi ni ya gatatu ifise amanota 7. FC Brugge yabaye ya kane ifise amanota 4. No kuvuga mu itsinda rya mbere equipe ya Manchester City yaduze ari ya mbere na Paris Saint-Germain. Leipzig izoca ija muri Europa League. FC Brugge izinga ibirago subire iwayo mu birigiyo yaje iva muri groupe B. Equipe ya Liverpool yo mu Bwongereza niyo yabaye ya mbere amanota 10-18. Atletico de Madrid ni ya kabiri ifise 7. Porto ni ya gatatu ifise 5. Milan ni ya kane ifise 4. No kuvuga Liverpool na Atletico Madrid zarabandanije mu cicaro mu kimwe 18 gishiri cyanyuma. Equipe ya FC Porto izoja muri Europa League. Milan AC izinga ibirago yisubirire iwayo ariya umuji wa Milan mu gihugu cy'Ubutaliyano. Muri groupe C equipe ya Ajax niyo ya mbere, Sporting ya kabiri, Dortmund ya gatatu. No kuvuga Ajax na Sporting zizobandanya, Dortmund izoja muri Europa League. Misina ya gatatu ya kane ariyo D. Real na Inter zizobandanya, Sheriff ije muri Europa. Shakhtar isubire iwayo ya Jiva. Muri groupe E Bayern na Benfica nizo zizobandanya. Equipe ya Barcelona izoja muri Europa League. Dinamo de Kiev isubire iwayo. Manchester United muri groupe F, Manchester United na Villarreal nizo zizobandanya muri 8e de finale. Atalanta izinga ibirago isubire iyo yaje. Nako Atalanta izoja muri Europa League. Young Boys isubire iyo yajiva mu gihugu cy'Ubusuwise. Muri groupe G equipe ya Lille na Red Bull Salzburg yo muri Autriche nizo zizobandanya muri kimwe cy'umunani gishira icyanyuma. Ndabutse ko equipe ya Red Bull Salzburg ari equipe yo muri Autriche aho ubaye n'ubwa mbere iba qualifié muri 8e de finale. Equipe ya Sevilla izoja muri Europa League. Wolfsburg isubiri wayo mu Budage ya Jiva. Muri groupe H Juventus na Chelsea zizoja muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma. Zenit St Petersburg ije muri Europa League. Marmo isubire iyo ya Jiva. Akaba ari uko vyifashe muri UEFA Champions League. Kindi twababwira nuko equipe yabaye ya gatatu itegezwa guca muri match de barrage. Izocihura ni yabaye ya kabiri muri Europa League. Akaba ari uko arico twababwira mu bijanye n'ihiganwa rya Ligue des Champions. Yes, ikindi twababwira nuko amakipe yabaye ya mbere ni Manchester City, Liverpool, Ajax, Real de Madrid, Bayern de Munich, Manchester United, Lille na Juventus. Iza kabiri ni PSG, Atletico de Madrid, Sporting de Lisbonne, Inter de Milan, Benfica de Lisbonne, Villarreal, Red Bull Salzburg hamwe na Chelsea. Ikindi twabwira nuko mu Bwongereza ama equipe ane yose yashoboye kwitabira iganwa rya Ligue des Champions yashoboye kubandanya muri kimwe 18 gishiri cyanyuma. Twavuga Manchester City, Liverpool, Manchester United hamwe na Chelsea. Mu gihugu cha Espagne habandanije equipe zitatu ni Real de Madrid yabaye ya mbere na Atletico de Madrid yabaye ya kabiri nayo yabandanije hamwe na Villarreal yabandanije nayo ari ya kabiri mu itsinda. Mu gihugu cy'Ubudagi habandanije equipe reka turabe. Mu gihugu cy'Ubudagi habandanije equipe Bayern de Munich yonyene yo yabandanije, c'est vrai, oui. Ubudagi nimwe gusa ni Bayern de Munich.
mu gihugu c'Ubufaransa habandanije ekipe zibiri ni Lille hamwe na Paris Saint-Germain. Yes. Oui. Mu gihugu c'Ubuholande habandanije ekipe imwe ni Ajax d'Amsterdam yonyene. Mu gihugu ca Portugal habandanije ekipe ya Benfica de Lisbonne hamwe na Sporting de Lisbonne, ekipe zibiri nizo zashoboye kubandanya. Autriche ni imwe ni Red Bull Salzburg. Mu gihugu c'Ubutaliyano habandanije ekipe zibiri ni Inter de Milan hamwe na Juventus de Turin, akaba ari izo zashoboye kubandanya, nibaza ko ari izo. Yego, ikindi twababwira mu higanwa rya UEFA Champions League nuko twabwira ko yatanguye mu 1956. Ico gihe yatwawe na Real de Madrid itsinze ekipe ya Stade Reims yo mu Bufaransa. Hari mu 1956 niho jya bwa mbere 57 Real de Madrid itsinda Fiorentina n'ubundi iragitwara. 58 Real de Madrid itsinda Milan AC iraritwara kandi 59 Real de Madrid itsinda Stade de Reims iragitwara kandi mu 60 Real de Madrid yongera gitwara itsinze Eintracht Frankfurt yo mu Budagi. 61 Benfica de Lisbonne itsinze Barcelona kuri finale. 62 Benfica de Lisbonne yongera gitwara itsinze Real de Madrid. 63 Milan AC iragitwara itsinze Benfica de Lisbonne. 64 Inter de Milan iragitwara itsinze Real de Madrid. 65 Inter de Milan iragitwara itsinze Benfica de Lisbonne. 66 Real de Madrid iragitwara itsinze Partizan Belgrade. 67 Celtic Glasgow itsinda Inter iragitwara. 68 Manchester United itsinda Benfica iragitwara. Milan AC 69 iragitwara itsinze Ajax d'Amsterdam. 70 Feyenoord Rotterdam iragitwara itsinze Celtic Glasgow. 71 Ajax Amsterdam iragitwara itsinze Panathinaikos. 72 Ajax Amsterdam iragitwara itsinze Inter de Milan. 73 Ajax Amsterdam itsinda Juventus iragitwara. 74 Bayern de Munich itsinda Atletico de Madrid iragitwara. 75 Bayern de Munich yongera gutsinda Leeds United FC yo mu Bwongereza iragitwara. 76 Bayern de Munich iragishisubiza itsinze AS Saint-Etienne yo mu Faransa. 77 Liverpool FC itsinda Borussia Mönchengladbach. 78 Liverpool FC yongera gutwara itsinze FC Bruges. 79 ekipe ya Nottingham Forest yo mu Bwongereza ubu isigaye ikina mu cicaro ngira ca gatatu itsinda Malmo iragitwara. Nottingham kandi yongera gutwara 80 itsinze Hamburg SV yo mu Budagi. 81 Liverpool FC itsinda Real de Madrid. 82 Aston Villa itsinda Bayern de Munich. 83 ni Hamburg yagitwaye itsinze Juventus. 84 Liverpool FC itsinda AS Roma yo mu Butaliyano. Juventus kandi 85 yagitwaye itsinze Liverpool. 86 Steaua Bucharest itsinda FC Barcelona kuri finale. Steaua Bucharest. FC Porto 87 yagitwaye itsinze Bayern de Munich. PSV Eindhoven itsinda Benfica Lisbonne 88. 89 Milan AC itsinda Steaua Bucharest. 90 Milan AC itsinda Benfica. 91 Etoile Rouge Belgrade itsinda Olympique de Marseille. 92 FC Barcelona itsinda Sampdoria. 93 Olympique de Marseille iragitwara itsinze Milan AC. 94 Milan AC itsinda FC Barcelone. Ajax d'Amsterdam 95 iragitwara itsinze Milan AC. Juventus 96 itsinda Ajax Amsterdam. Ni naco gikombe ngira iheruka. Juventus 96. Oui. Borussia Dortmund 97 iragitwara itsinze Juventus nyene. Real de Madrid itwara 98 itsinze Juventus. Manchester United iratsinda 99 itsinze Bayern de Munich. Real de Madrid itsinda FC Valence mu 2001 Bayern de Munich yongera gitwara itsinze Valence nyene
2002 ekipe ya Real de Madrid itsinda Bayern iraritwara. 2003 Milan AC itsinda Juventus. FC Porto 2004 itsinda AS Monaco. Liverpool agitwara muri 2005 itsinze Milan AC, ngira benshi ngaha baravyibuka comeback ibisido bitatu baca batera ama penalty, benshi baravyibuka bakinyi nka ba Steve Gerrard bari bakomeye ico gihe bacevuce ko muri za Milan AC ba Christian Vieri. 2006 FC Barcelone itsinda Arsenal kuri finale, ari nayo finale ya mbere ya Arsenal yagezeko. 2007 Milan AC irayitwara itsinze Liverpool. 2008 Manchester United irayitwara itsinze Chelsea kuri finale. 2009 FC Barcelona itsinda Manchester United irayitwara. Inter de Milan mu 2010 iragitwara itsinze Bayern de Munich. FC Barcelona 2011 irayitwara itsinze Manchester United. 2012 Chelsea igikombe cyayo cya mbere cha UEFA Champions League itsinze Bayern de Munich, cyamuvyibuka umutwe wa Drogba. Bayern de Munich 2013 irayitwara itsinze Borussia Dortmund kuri finale. 2014 Real de Madrid irayitwara itsinze Atletico de Madrid. 2015 FC Barcelona itsinze Juventus de Turin kuri finale irayitwara. 2016 Real de Madrid itsinze Atletico de Madrid. 2017 Real de Madrid itsinze Juventus de Turin. 2018 Real de Madrid kandi itsinze Liverpool. 2019 Liverpool itsinze Tottenham kuri finale. 2020 Bayern de Munich itsinze Paris Saint-Germain kuri finale. 2021 Chelsea itsinze Manchester United kuri finale. 2002 ninde azoritwara, reka turindire ngira ngo arahari. Ikindi twabwira muri UEFA Champions League nuko ekipe ya Real de Madrid gushika ubu ifise ibikombe 13, niyo ya mbere. Eko niyo ya mbere. Ya kabiri ni Milan AC ifise ibikombe 7. Ya gatatu ni Bayern de Munich na Liverpool zifise ibikombe 6. Ekipe ya Barcelona ifise 5, ayandi afise ibikombe 4 kumanuka 3 kimwe. Nuko vyifashe muri Champions League, aho ekipe ya Real de Madrid gushika ubu ariyo ya mbere kwisonga ibikombe vyayo 13. Ndabibutse ko digitangura mu 56 ekipe ya Real de Madrid yatwaye 5 yikurikiranye. No mu myaka ya hafi guhera muri 2013 gushika 2018 ni ekipe ya Real de Madrid yatwaye 3 yikurikiranya. Akaba ariyo ekipe imaze gukora amateka muri Champions League, aho yatwaye 5 yikurikiranya ubwa mbere rigitangura. Yongera kubikora no mu iki gihe hari ama ekipe akomeye cyane itwara 3 yikurikiranya, iri kumwe no mumenyereza Zinedine Zidane n'umukinyi wabo atazopfa bibagiye Cristiano Ronaldo. Yes, reka tuve muri UEFA Champions League turabe no muri higanwa rito ijyajo murumuna wa UEFA Champions League. Namwe bariko barakina bakinye ku munsi wejo, ariko barakina inkino za nyuma zo mu matsinda. Ekipe ya Sparta Prague yatsinze Brøndby 2-0. Antwerp itsinda Olympiacos 1-0. Fenerbahce inganya na Eintracht Frankfurt 1-0. Storm Graz itsinda inganya na Monaco 1-0. Ekipe ya Naples itsinda Leicester 3-2. Lyon itsinganya na Rangers 1-0. Legia itsinda Spartak Moscow, nako Spartak Moscow itsinda Legia 1-0. Real Sociedad itsinda PSV Eindhoven 3-0. Ego Ferencváros itsinda Leverkusen 1-0. West Ham itsindwa na Dynamo Kiev 1-0. Marseille itsinda Lokomotiv Moscow 1-0. Ludogorets inganya na Midland ubusa ku bundi. Celtic itsinda Real Betis 3-2. Braga itsinda Etoile inganya na Etoile Rouge 1-0. Lazio inganya na Galatasaray ubusa ku bundi. Genk itsindwa na Rapid Vienne wayo 1-0. Uko rero bimeze muri groupe A, Lyon yaba ya mbere iyi izocija muri weekend de finale. Rangers ice muri barrage niyo ya kabiri nayo nyene. Monaco muri groupe B niyo yaba ya mbere. Sociedad izoca muri barrage. Spartak Moscow ni ya mbere muri groupe C,
izogenda sans problème mu gihe Naples izorinda guca muri barrage niyo ya kabiri. Leicester na Legia zizotaha. Eintracht Frankfurt niyo ya mbere, ya kabiri ni Olympiacos. France Valos na Antwerp zizotaha. Galatasaray ni ya mbere, Lazio ni ya kabiri muri groupe E. Marseille na Lokomotiv Moscow zizotaha. Groupe F, Etoile Rouge ni ya mbere, Braga ni ya kabiri, Midland na Ludogorets zizotaha. Muri groupe G, Leverkusen na Betis, yale Betis zizobandanya. Mu gihe Celtic na France Valos zizotaha. West Ham muri groupe H itsinda rya nyuma izobandanya na Dynamo Kiev ibandanye. Rapid Vienne na Genk zitahe zizinge ibirago zisubire iyo zaje ziva. Inyuma yo kuva muri UEFA Champions League no muri Europa League, reka turabe no muri ya mahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya. Duhere mu gihugu cy'Ubufaransa mu higanwa ryaho yitwa Ligue 1. Bazoriko barakina umunsi wa 18, ni kuvuga n'umunsi ushira uwa nyuma wa phase aller canke mu nkino za mbere zo gutangura. Uyu munsi igihe cy'isaha 4 z'ijoro ikipe ya Nantes za kwakira Lens, Brest na Montpellier ejo, Reims na Saint-Etienne, Lille na Lyon, Troyes na Bordeaux ku munsi w'Imana, Metz na Lorient ku munsi w'Imana, Angers na Clermont ku munsi w'Imana, Rennes na Nice nyene ku munsi w'Imana. Strasbourg ku munsi w'Imana izokina na Marseille, Paris Saint-Germain ikine na Monaco ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3:45. Uru rukino ndazi bishi bazoruraba, akazoriko barakina umunsi wa 18, no munsi utangurira uwa nyuma w'inkino zo muri phase aller. Gushikura equipe ya Paris Saint-Germain yo ya mbere 42, Rennes ni ya kabiri 31, Marseille ni ya gatatu 29, Nice ni ya kane 27. Equipe nka Monaco ku mwanya w'indwi n'amanota 26. Equipe nka Lille ifise igikombe cy'umwaka kweze ni ya 11 ifise 28. Zitatu za nyuma ni Clermont ku mwanya wa 18 n'amanota 18. 19 ni Metz ifise 12, 20 ni Saint-Etienne niyo ya nyuma ifise nayo nyene amanota 12. Gushika ubu uitwa Jonathan Christian David n'umunya Canada akinira Lille afise ibisiro 13 niwe wa mbere. Gaëtan Laborde n'umufaransa akinira equipe ya Rennes afise ibisiro 12. Amine Guyuli nonye n'umufaransa akinira Nice afise ibisiro 11. Kylian Mbappé wa Paris Saint-Germain n'umufaransa akinira afise ibisiro 11 n'uwa kane. Ludovic Ajorque wa Strasbourg afise ibisiro 10. Wessam Ben Yedder akinira Monaco n'umufaransa afise ibitsindo 9. Habibu Mohamedou Diallo wa Strasbourg afise ibitsindo 9. Seko Fofana afise ibitsindo 9 wa Lens. Dimitri Payet mu Faransa akinira Marseille afise ibitsindo 9. Mohamed Lamine Bayo wa Clermont afise ibitsindo 8. André Delort afise ibitsindo 8. Nuko vyifashe mu gihugu cy'Ubufaransa mu iheganwa ryaho yitwa Ligue 1. Muri German Bundesliga mu gihugu cy'Ubudagi bazoba bariko barakina umunsi wa 15. Yego umunsi wa 15. 15 c'est vrai oui. Uyu munsi igihe cy'isaha 3:30 equipe ya FC Cologne izokina na Augsburg, Berlin yakire Arminia Bielefeld. Hazori ku munsi w'ejo nyene equipe ya Bochum izokwakira Dortmund, Bayern yakire Mayence 05 ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 10:30. Yes. Equipe ya Freiburg ejo nyene izokwakira Hoffenheim. Red Bull Leipzig izokwakira Mönchengladbach ejo igihe cy'isaha 10:30. Wolfsburg yakire Stuttgart igihe cy'isaha 1:30. Greuther Fürth ku munsi w'Imana izokwakira Union Berlin. Eintracht Frankfurt izokwakira Leverkusen ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 12:30. Gushika ubu rero equipe ya Bayern ni ya mbere 38, Dortmund ya kabiri 30, Leverkusen ni ya gatatu 27, Freiburg ni ya kane 25. Zitatu za nyuma ni Augsburg ya 16 ifise 13, Arminia Bielefeld ya 17 ifise 10, Greuther Fürth ifise inota rimwe gushika ubu ni ya 18. Yindi maze vyavyo yaramaze kurangira. Ubise ibitsindo vyinshi ni Robert Lewandowski wa Bayern Dominique, uyu n'umunya Pologne afise ibitsindo 16. Patrick Schick
afise ibitsindo 12. Erling Haaland wa Dortmund afise ibitsindo 11 n'umunya Norvège. Tony Aonyi afise ibitsindo 9 no wa kane. Anthony Modeste afise ibitsindo 8. Abandi bakinyi nkaba Serge Gnabry afise ibitsindo 6 n'abandi benshi cyane ko bakurikirana. Reka tuve mu Budagi turabe no muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano turabe ingene bizoba vyifashe. Bazoba ariko rakina umunsi wa 17 equipe ya Genoa izokina Sampdoria n'uyu munsi gechi saa 3:45. Fiorentina yakira Salernitana ejo gechi saa 10. Venezia izokina Juventus gechi saa 1. Udinese izokina Milan gechi saa 3:45. Torino izokwakira Bologna ku munsi w'Imana. Hellas Verona yakira Atalanta, Sassuolo yakira Lazio, Napoli yakira Empoli. Inter ku munsi w'Imana izokwakira equipe ya Cagliari ku munsi wa mbere basoza umunsi wa 17. Equipe ya AS Roma ya Jose Mourinho izokwakira Spezia ku munsi wa mbere gechi saa 3:45. Ushikure equipe ya Milan ifise amanota ya 34 ya mbere. Inter ni ya kabiri 37, Napoli ya gatatu 36, Atalanta ni ya kane 38, Juventus ni ya gatanu ifise 27. Equipe ya AS Roma ya Jose Mourinho ifise 25 ni yindwi. Abamaze zitatu za nyuma ni Genoa 18 ifise 10, Cagliari 19 ifise 9, Salernitana 20 ifise 8 yonyene. Abamaze gutsinda ibisindo byinshi bamwita Ciro Immobile afise 13, Dovran Vlahovic 13 nawe nyene baranganya. Giovanni Simeone 11, Douglas Zapata 9, Eden Dzeko 8, Joao Pedro 8, Lautaro Martinez 8, Pazalic ibitsindo 7, Belardi ibitsindo 8, Beto ibitsindo 6. Akaba ari uko barushoshanywa ibitsindo. Muri Espagne muri La Liga Santander bazora kurakina umunsi wa 17 nabo nyene. Uyu munsi equipe ya Mallorca izakina na Celta Vigo gechi saa 4 z'ijoro. Espanyol ikina na Levante ejo. Deportivo Alaves izokina na Getafe. Valence ikina na Elche. Athletic Bilbao ikina na Sevilla. Ku munsi w'Imana Villarreal izokina Rayo Vallecano. Osasuna yakire FC Barcelona. Betis Sevilla yakire Real Sociedad. Real de Madrid yakire Atletico de Madrid ku munsi w'Imana gechi saa 4. Urunago rukino beshi muzoraba. Cadix izokwakira Granada ku munsi wa mbere gechi saa 4 z'ijoro. Gushikubu Real de Madrid ifise 39, Sevilla ni ya kabiri 31, Betis ifise 33, Atletico de Madrid ni ya kane ifise 29. Equipe ya Barcelona iri ku mwanya w'indwi n'amanota 23. Ego gushikubu abafise ibisindo vyinshi ni Karim Mustafa Benzema afise ibitsindo 12, Vinicius Junior 10, Giovanni 9, Memphis Depay 9, Luis Suarez 7, José 7, Aspas 7, de Thomas Raul ibitsindo 7, Michael Oyarzabal wa Sociedad ibitsindo 6. Akaba ari uko vyifashe mu gihugu cy'Ubwongereza nawe nazokora kina umunsi wa 16. Bradford uyu munsi yakira igihe cy'isaha 4 z'ijoro equipe ya Watford. Manchester City ejizo kwakira Wolves, Chelsea yakira Leeds United, Liverpool yakira Aston Villa. Equipe ya Arsenal izokira Southampton ejo igihe cy'isaha 11. Manchester City yakire Norwich City izokwakira Manchester United. Burnley yakire West Ham, Leicester yakire Newcastle. Leicester City ku munsi w'Imana izokwakira Newcastle. Crystal Palace yakire Everton ku munsi w'Imana nyene. Gushikubu abamaze gutsinda ibisindo vyinshi nako kuino ama equipe arutarutanya amanota. Manchester City ni ya mbere 35, Liverpool 38 ni ya kabiri, Chelsea 33, West Ham 27, Tottenham ni ya gatanu 25, Manchester ya gatatu 28, Arsenal ni 7 23. Zitatu za nyuma ni Burnley 10, Newcastle 10, Norwich City 10,
no kuvuga ya 18 19 ya 20 ziranganya amanota 10 abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi ni Mohamed Salah wa Liverpool afite ibitsindo 13 Jamie Vardy wa Leicester afite ibitsindo 9 Diogo Jota afite ibitsindo 8 wa Liverpool Bernardo Silva wa Manchester United afite ibitsindo 7 Sadio Mane wa Liverpool ibitsindo 7 Colin Williams wa Newcastle ibitsindo 6 Cristiano Ronaldo ibitsindo 3 wa Manchester United Rafinha wa Leeds ibitsindo 6 Hey Mingson afite ibitsindo 6 Noah Tottenham akaba akomoka mu gihugu ca Korea y'Epfo. Yes, reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwakoma dutega amatwi kuri Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News, aho twariko turabashikiriza amakuru y'inkino avugwa hirya no hino ku isi. Reka ndabashimire cyane, ndabakenguruke, ndababwire nti murabona abagabo mugira muba mwubahwe. Jewe nari Jean Paul Dunia Romonde kuri micro, ntabwo kumwe na mugenzi wanje Bizimana twayibu winga bw'ivyuma, ariwe yatumye aya majwi abashikira neza arongorotse. Reka ndababwira nti ayandi makuru naho utaha ku munsi wa mbere, aho tuzoza tubabwira ibyo biranga inkino muri ico gihe. Reka ndabashimire cyane, ndababwira nti bye bye, ciao, hasta la vista.